umurundi wese arahamagariwe guterera equipe nationale kuko ni igihugu gisohotse si umuntu asohotse. Equipe nationale umusaruro sikirenga. Uvuze ati umusaruro sikirenga ni vya bindi naje nakubwira. Mbe tweho dukontribuwa gute kugira ngo umusaruro ugende neza. D'abord tubanze twumve yuko equipe nationale atari ya kocha atari ya FFB. Umurundi wese arahamagariwe guterera equipe nationale kuko ni igihugu gisohotse si umuntu asohotse. Ndazi ko muzi vyinshi kundusha. Ni hari abama bidoga ngo iyi equipe ngo ntizonterane imbere ngo nkiriho. Ntibariho kandi uwo n'umurundi ijana kwijana. Ari ahubwo yateza gufata idarapo kuduza kugira ngo ibendera ry'igihugu rihungabane. Mugabo wa murundi nyene niwe ariko aravuga ati nta kuntu equipe yotsindwa. Nkabanda ryoherwa. Kandi na mamusteri bakazinywa ngo equipe nationale yatsinzwe. Aha abandi barira kubera equipe nationale itsinzwe ngira mwaba mwabonye muri kane iyo equipe itashe. Iyi kane turimo bisanzwe. Mwaba mwabonye abantu barira iyo equipe yabi itsinzwe. None ugira ngo sikubera bavuga ati igihugu canje kirahomvye kiratashe. Mugabo wewe ugiye mu kabare gucelebra hubwo ngo equipe yatsinzwe. Umva rero tubanze tugarukane dukunda igihugu d'abord. Jewe ndafise kuba hari ico dupfana keri. Birashika. Canke nakari mbida hari ico dupfa. Mugabo hageze kudefanda igihugu tubanza gushira ivyo twapfa pembeni tukabanza twisuganya kw'iryo higanwa duhejeje tukafa dusubiranamwe mu bindi. Sinze ko murabona urugo rwubatse neza. Urashobora kugenda kuramutsa mu muryango umugabo n'umugore bariko baragwana. Ushitse hodi naho bari bafatanya amashati bacabanza kureka. Karibu karibu mugenzi karibu bakakuzimana washaka ikiganiro kikaba ikiganiro karibu haraho ushobora gusanga umugore yari kwararira mbayo maso ko ameze nkuko ni imyotsi nari mu mbabura imyotsi yangizuku cyangwa piripiri ndiko ndakaranga umushitsa kigira wewe abonye urugo ni sawa agiye baca basubira gufatana bagasubira niko natwe twateza kumera kuri equipe nationale. Ivyo dupfa tubishire pembeni mugabe equipe nationale tumve ko ari igihugu. Utumva rero ko equipe nationale igihugu no kuvuga ivyo staff technique izokora ivyo federation izokora ivyo ministeri izokora byose bizoguma ari ubusa. Duhinduke rero twebwe nyene. Selectionnaire ashobora kugira choix y'abakinyi. Ego urashobora kuvuga ngo yibagiye naka ngo atazo gushiramo naka. Mugabo ko twese twicaye ngaha namwebwe twovuga tuti umwe wese nafate budo papier ntangira equipe nationale. Mwese muri aba journaliste ngaha ndazi ko mwozana abakinyi bashikijana nta numwe yohuza n'uwundi. Apene murashobora guhuriza nko kubakinyi 4 5 mwa kugira muhurize kuri le 23 navyo mwoshobora. Nako cha rero n'umuntu ni kujya nyene. Ahubwo kuvyo aba yateguye yakoze tumushigikire kocha turi kumwe. Donc tukibona abantu bacelebra ngo kubera equipe nationale itsinzwe urumva yuko twebwe tuzokora tuzoba twakoze igihugu kizoba cyakoze mugabo usange ni twebwe nyene turiko turisamburirako. Ibijanye no ati mbe abanyamahanga nta kuntu nta tegeko rihari. Iryo tegeko ntirirajaho ariko
twamaze kubivuga yuko naryo nyene zote bariza kugira ngo ugwaruka rwacu nago nyene rushobore kuboneka. Burya mugabo naho atari rajaho no kwemeza yuko hari ibyagabanutse paraporo y'imyaka iheze. Urabona yuko ubu abana b'u Burundi aribo bakina gusumba, naho bashiramo abanyamahanga si nkuko vyari ubwa mbere. Ndazi yuko bashobora gusanga nka equipe le 11 barashobora gusanga nka 9 ari abanyamahanga, ariko ubu sinibaza yuko hariho club ifise 9 b'abanyamahanga. Ariko tuzoguma tuvugana nabanye n'ama club, twarabivuganye ku munwa ntivyigeze bija mu nyandiko, mugabo ndabona yuko guhinduka hoho hari biriko birahinduka. Nivyagera ko tubishira mu nyandiko, inyandiko zizojaho hanyuma zubahirizwe. None ko stade yamaze kuboneka nta ma competition omo ya Sekafa dushobora kwakira, ibi wabivuze ngira nk'ubizi, hariho ico turindiriye gusa. Mugabo imbere yuko twakira il faut kuturonka omwe ijya synthetique yo kuri CTN navuze ibanze jeho kugira hashobore kubone ikibuga ca entraînement. Sino nkiyi dufise icishobora kwakira cyonyene ni ijya competition y'abana yaba muri dokenza, bobo nta byinshi bisabwa. Mugabo ajya amatournoi, ajya ama competition qualificative ara ya CAF canke ya FIFA, il faut omwe yuko tuba dufise omwe na synthetique nimwe bashobora kugira ko entraînement. Iyo rero ivyo bibe byose tutakiriye muno mwaka, l'année prochaine hoho ndisire ko tuzokwakira aho dushobora nka U17 arabahungu canke arabakobwa canke U20 turashobora kuyakira.